Imvura yaguye mw'ijoro ry'uwa 28 rishira uwa 29 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025 muri quartier yo mu gisagara ca Bujumbura Gisyo yo muri zone Kanyosha yarononye ibintu bitari bike na cane cane amazu yabomowe bitewe n'iyo mvura. Abanyagihugu twashoboye kuganira baratubwira ingorane bariko barahura nazo, bavuga ko ataco bashoboye kurokora ariko Imana ikaba yarashoboye gukinga ntawahasize ubuzima. Bongera baranatubwira ko ataho bafise barara kuko iyo mvura yononye vyinshi kandi n'ibikorwa vyabo vya misi yose bikaba vyarahagaze kubera batararonka aho bakika umusaya. Habanje ikiyaga munyuma niho imvura yacigwa, imaze kugwa niho uruhuherezi rwatangura ruza mu nzu, ruje mu nzu kera na kera tuza twumva ikimanga caguye, kimaze kugwa kumbe umugenzi ari hafi kugwa mu mazi, ari hafi kugwa mu mazi uwo tubana aca arabakwega, kwanza yatanguye gukwega abana, amaze kuba yakweza abana nabo baca babona ingene bosohoka, bamaze kuba basohotse ibintu vyose ariko vyari vyamaze gutwarwa ata kintu na kimwe umuntu yorokora. Bimaze kuba bigenze uko twebwe abantu bakuze n'abana ca turasohoka hanze, imvura iguma itunyagirira hanze mpaka buraca. Ngo kugira ibomoke ni ukuvuga amazi yarahushije inzira aca yerekeza umusozi, amaze kwerekeza umusozi twebwe ntitwamenye na kimwe ko kuko twumva imvura igwa, kuko urazi imvura iriko iragwa umuntu aca agira agatiro, gushiduka mu nzu hariko harinjira umuyaga mwinshi. Umugore ati mbe ntiwugaye? Je nugaye? Ati none ko mbona hagaragara kuja kuraba uko haheze hagiye. Abana nabasamiye ku nkombe y'intuzenye y'imanga, kuvuga baciye mu madirisha hama natwe turafatangana amaboko turasohoka, tumaze gusohoka niho hose haca hakoroka, ibintu vyose navyo bica bigenderamo. Bane gishitse inzu ibomotse nk'ibintu twari dutungiye nko muri salo, vyose vyaratwawe, impuzu, ivyombo, vyose vyaratwawe kubera vyahenukiye hariya epfo mu kinogo, hama amazi ko yari menshi bica biragenda kandi hari mw'ijoro ntawe ari kubikurikira ngo arabe. Intsinga zahora zirungika umuyaga nkuba muri serire ya 4 yo muri iyo quartier nyene zikaba zaraguye. Hari ku munsi wa Mungu mw'ijoro rishira kuwa mbere, mw'ijoro ryo kuwa Mungu buca ariko wa mbere niho habonetse imvura nyinshi yarimwo n'umuyaga, aho yashoboye guhitana ni namwe mu mapoto y'amatara. Ngira mwabonye hari ku ruhande rwose rwaha ipoto zarahenutse, amatara dufise kugera kuri uno mwanya. Twebwe nk'abanyeshuri kugera kuri uno mwanya dushobora kwiga, ku ruhande rwaho se ntihabona umutekano mw'ijoro, ikibazo turiko turagira ingorane cane cane ku banyeshuri. Barasaba leta n'abagira neza ko bobagarukirako kugira bashobore kuronka aho boba barakika umusaya. Twosaba abo turosa ahantu tuba kuko turi mw'ibarabara, abana ntibidegemvya, basi n'abagabo bacu ntibakora ubuzi neza kubera ataho dufise tuba, tukaronka ingene tuza turideplasa tuza kurondera ubuzima, n'abana babone kuza ku mashuri bameze neza, kuko nk'ibintu vyose mu bisanzwe vyose vyaragiye. Ubunye umuntu wese nta kintu na kimwe afise. Nk'ubu ntitugira aho tuba, nta muntu n'umwe aratugarukirako ngo adufashe. Kare na kare twe twarabona ko umenga hariho amashirahamwe yitaho abantu bagize ibibazo nk'ibi twagize, bagatuma baduha n'agahema basi tukabamba hama tukaba turarondera bukebuke uko twoshobora kuba. Ico dusaba leta nuko yodufasha ikaturonsa ahantu twaba turasavye indaro, umwanya umuntu atararonka ivyo akora akaba arakora, hama ubu gutangura gushasha amakaye, uniforme vyose ni gutangura gushasha. Cane cane nk'ishirahamwe Regideso yodufasha ikihuta ikadufasha iyindi ipoto kugira amatara ashoboye kudushikira ku ruhande rwino, kubera ipoto twari dufise ari nka principal yari iyo twakoresha kugira amatara ashoboye kudushikira. Sinzi ko muravye kuri uriya ruhande mana ko intsinga zose ziri hasi. Regideso idufashe
yumve itwumvira ikigongo tw'abanyeshuri. Ivyo bibaye uko mu gihe ikigo kijejwe uburaro Obuha cari kimaze imisi caratanguye ibikorwa vyo gukingira ico kimanga.